murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Mbisa wicaye abariho nje. Sa? Wewe ucuzana yindi meza, uyitereke hariya mu mfuruka. Siniko ndatabona neza. Nzane yindi bureau. Yego. Irega naje. Uza he? Sinakubwiye ko ndoza kugufasha gutwara. Aba barengero ntabo ukwishoboza. Aha naje. Kibuka yewe. Mbisa mu gwinjiro. Byavuye bigenda gute? Muta. Sawe. Umukozi namuhaye amafaranga hava aja kukiyaga kugura ifi. Ibindi namumbwira ivyo gutegurira byose birahari. Yego. Yego mugabo. Namusigire naye agacupa. Mutamurazi ko datungwa nibyo kujya gusa. None yafise gamuta. Amwe naguha kakanya uza wayahejeje. Ariko nawe none ngiye mu kabari. Nibaza ko nicara jenyene. Arabaza kundaba ku munwa nkabagurira. Abakora bakumunwa bo ntibazobura muta. Cyane cyane nabonye kuganura. Hama hari kiri nashaka kutuvugana. Ubu nyene canke uvuye ku kazi. Umuntu mengo harakeye. Oya nta kibazo amasanda yabona sindacego. Yego nashaka tuvugana ivyekeye wa mugenzi wanje toyoye. Ariko nawe urakunda ivyo nzindukizako. Muri iki gitondo nzinduke ndavuga toyoye. Oya papa. Banza wumvirize kwanza. Agera ujye mugenzi wanje toyoye. Arafise ingorane zikomeye. None womenyera ari wafise ingorane wenyene aha irusange. Papa, reka kuncire mwo banzu nyumvirize. Urana ko amazi igihe adakora. Nabyo ubona. Ndakwiyamye wa muhungu we. None byo je birandaba. Uraza abaseruka bashomere nkira bangana. None je ko ndiko ndakubwira umugenzi wanje. Aho baseruka baje gute ngo mugenzi. Kora ngaho. Onyene kuba ndiko ndamuvuga. Atanisho ndashira ku munwa. Aha ndazi no munsi rirenguko. Oya ari kugwa mutama naco rumazi. Urumva nashaka zohora za gufungura ngaha mu kurindira ko aronka kazi. Gipe ubwo wewe ubwenge burashakwiye bwose. Yego burakwiye. Ushaka jewe mwotsi nicarane na burya bugesera dusangira. Okay. Oya papa nawe mutosangira. Bazomuha ivyiwe none ntibihari gamutanga. Umviriza. Ibijya babiri nabatatu bo bijya umviriza. Naho byuba byuzuye bikanarenga. No fuma ndabisesa canke nkabihimbwa. Nta soni. Wo kuba ugasesa indya. Hariho umuntu ashonje. Oya nawe. Nagenda barengera bamugaburire. Yego kweli. Yewe mwotsi. Mpembura umurenge. Nibyo bankoreye. Ariko gapa. Toyoyo ko tungana. We hari kibiye gukoreye. Umviriza. Atariwe nise. Bose nico kimwe barya bagesera. Urazi imyaka namaze mu buhungiro. Ntega mashini ari mfise ibyuzuye. None gamuta. Ivyo nivyo ugira umuhowe. Kandi uzi neza ko tarwara yabigizemo. Umve. Nzobibahora gushika kuri ico niki. Gipe. Sinze nsubire kumva umbwira amashahuri nkayo. Papa. Oya. Ndagusabye toyo mubone nk'umuntu. Ureke kumubona nk'umurenge. Ndagusabye. Ego kweli. Igihe banyangaza ntibabona ko ndi umuntu. Kwari umugabo aregera ngaha ndakwereke. Muta. Oya nawe ugira umbuze gufasha umugenzi wanje kandi ndabishoboye. Oya. Aho gamuta none ntubona kuri kurandinga. Gipe. Ukabuzi ko ndiso yakuvyaye. Uhirahire urenge kuco mvuze. Ndamureka pfe rero gamuta. Niwe wa mbere azobapfuye. Bisa nitegure. Nigire muri gahunda zanje. Okay. Aha rero ni sawa turumvikana. Rwamugwa mu kabari ntirudushikira. Ahubwo kanye. Sha, yo shaho kababwira bakazimya umuziki kweri. Nababwiye bagabanye. Aha ni sawa ntivyumvikana. Nibiza kumvikana. Bon, Chumbati rero ndagusabisha icarura bijya kamera. Umenye ingene izi kamera zanyu zitinyitse nyene. Hoya nta na kimwe nibisanzwe wowe gusa gushura kuco ndakubajije nta kindi. Yo. None banzo mbwira ivyo uza kumbaza ndabitegure neza simpa bivuga amafuti. Eka nta mafuti tekana nta mafuti uza kuvuga. Wowe gusa ndakubajije ikibazo urishura utekanye uri poza atakibazo. Reka kugira ubwoba nibisanzwe. Okay mbaza ndakwishura. Okay. Tagiye 1 2 Bakunzi ba Kano TV mwaramutse bivanye n'amasaha muza kurabira ko iki kiganiro
tubibutsa kandi kugira subscribe kugira muze muraronka notification y'ibiganiro vyacu. Uyu munsi dushaka gutanga umuco kubiriko biravugwa ko hari abarengero baba barirukanywe n'abaseruko kuri izina nawe wowe cumba turimo. Vyoba ari vyo? jewe iconzi ni kimwe jewe n'abandi bose turi kumwe twarafashe ingingo yo gukuramwo imitahe yacu. Ivyo bivuga ko mwoba mwirukanywe muri izina muzira umugwi muvamwo, sivyo? Sivyo na gato. Twavuyemo kugushaka kwacu mbere ni natwebwe twavyisabiye. Kubwawe rero abaseruko nta ruhara na rumwe babigizemo. Ega abaseruko barazwi ko bafise umubano mubisha mugabo ivyo gukuramwo imitahe nta ruhara na rutoyi babifisemo kweri. None wodufasha ukatubwira ukaduha umuco gato icatumye muhitamwo gukuramwo imitahe yanyu? Icabidutumye si kindi nuko twebwe tudashimishwa na gatoya n'ingene izine iriko iratunganya. Ivyo bitabashimisha vyo bari nk'ibiki? Ni vyinshi. Nk'ibiki? Nta nakamaro ko kubivuga. Igikuru nuko wemeye kudusubiza amafaranga yacu. Nkuko muvyiyumviye rero uyu cumbati numwe mu baheruka gukura imitahe muri izina. Arahejeje kwiyemerera neza ubwiwe ko babigize kugushaka kwabo. Aremeza kandi ko atari abaseruko babirukanye. Ivyo rero bije bishimangira ivyo urongoye izina yatubwiye mu kiganiro twakoranye ko atanumwe yabirukanye ari bonyene bisabiye kuvamo. Cumbati uko nukuri? Ego cane uko nukuri. Ivyo bindi bavuga sinzi iyo babikuye. Cumbati turagushimiye cane kubona utanze umuco ku bihuha bimaze imisi bivugwa ko abaseruko boba barirukanye barengero kuri izina. Nanje ndabashimiye. Aha rero ico umuntu yokwibaza ni kimwe. Ninde yoba afise inyungu kuri iyo ngingo yo gukura imitahe muri izine? Rudagara. Za. Aha we akaze wahejeje kwaronka. Urakoze. Werindire wa muhungu wanje ashikura hawe. Yewe muta nukuri. Nzoba ndabekesheje wewe. Iriga nari nasavye. Baranyima ngo kubera mfise amashuri make. Yego. Beka ivyo nivyo bitwaje. Uwo bashobora. Ushaka kuguhaye guhora ngo nta mashuri. Basha. Barandahiye. Ngo no mu mahigano sinjamwo. Yego. Ubu rero ugira ukaronka utabanje guhiganwa. Ijambo ryiza. Ko mbona na gipe atefye. Oya ntaco turamurindira. Yemwe aratebatse. Muta nkakaronka umushahara wa mbere ndawukwemereye wose ushobora guhembwa unzanira uramfasha iki? Oya ntaco tuzosangira icupa ngo gipe karibu chef zabwe nibiki ko mpamagaye ngo birihuta cyane habaye ega ntacabaye n'amahoro none kumenga wagize ubwoba none usanze ku kazi ukambira ngo ninyaruke mva nawe kakubwira ubwoba Ruda weho amahoro neza chef n'amahoro umviriza rero sha Rudagara nije ndamuzanye ni muri munawe sinumva ingene atoronka akazi ngaha sa muta ico nico mpamagaye none ico ni gito bigenda gute ngo umwana w'umuseruka shomera ari utwara izi oya nukuri naraba uko abigenza ndabe ko notera imbere nk'abantu oya ntavyo kubanza kuraba aguha akazi icaberenga kirazira ko hoba umuseruka shomera uhari none gakuri muta iyi zine niyo baseruka behoho ninde yabaheze mu gaha bariko baratanga akazi umviriza irindi tegeko ndaguhaye Rudagara tugezwe kumuha akazi ntabindi ariko je munantwe behoho mwibaza ngo nuva gatanu erega izindi ngingo n'amategeko umve usirenda kubwiye gamuta ingorane gipe niyo imisi yose yamaye ko yitwaza wa mategeko none bashaka nitwaza iki Rudagara erega ikisi kibare cyane kandi nanoneho sinumva igitumwe twego turapfa ubusa ngaha nta kazi turi ko turatanga mbe kuvuga ngo tu yego yani tu ushaka kuvuga mwe ntande aha si wewe uhatwara muhakazi kandi ureke kurinda kunyabuza nta kazi gahari mutamba naho nari kuba ari jewe ndagatanga ntivyakunda aha jewe nshirimbira amategeko nta kindi nta kindi karese ko haba gute hajya hicaye ujya murengero kazi yise Rudagara niyo hakwiye ngo hashobora nyene Rudaga za ushaka kazi ko ukanda navyo no bikora none kutwenga
guharura amafaranga wibaza ko byo munaniye no yashobora muta umviriza ndakubwire kandi unyumve amakosa narayakoze akwiye muri kahise ubu ntibigikunda ubu ntibigikunda mbe uhaye wiwanyu wowe ukoze amakosa aha nta kamwana wa mama gakoramo izine ndongoye ni y'abaseruko n'abarengiro ntegereza kubafata coki ariko uri umwana ariko urumva ubwo bucucu iyo niyo ndero nabahaye jewe sinamye ndababwira ko mutegereza gushyira imbere neza y'abaseruka imbere ya byose muta hari umuntu ageze ku telefone ubu nyene kandi byihuta ndabasabye mugende nimugende baje nimugende tugende ariko shakipe wowe n'ukuri urandura uruwe na nivisi mana bwose bwagiye pisi namenye niyo bwaciye yo oya gibe ibyo ntabyo nukomera nahora ngo ngwiki gibe vugisha ukuri ndagusa vugisha ukuri ndakwinge mana we wenda kukurisha mbona ukurisha gibe uri uwa mbere kanya mama nubona none ko ndi ku yindi telefone okay gibe nukuri inkuru zawe neza umuntu arashobora kuba ikijuju oya ibyo nabyo nagwemereye jewe nabivutse wumva kanya itaba ndagusabye gibe nubireje ndagusabe n'ukuri ndagusabye uzoje kwiyandikisha mu bakomediya kuko urabishoboye neza numva ndiko ndababara no mu nda kubera ko ewe jewe reka ndakureke ndapfuye zawasha okay turasubira ariko mana gipe yarantengeje yo aho naso mbe wabonye ko ari Etana ariko araguhamagara none mama wo twako turavugana we ntiyari umuntu umva nari gushobora kuzitabira rimwe ari zibiri ya nawe mu telefone rero umubwire ko ari ku yindi telefone umusabe n'imbabazi pardon ndamusaba imbabazi jewe mama nakosheje iki je nacumuye iki ahubwo wowe sinzi ingorane ufise oya uje navyumvise gipe nta bintu bihambaye mwaye ko muravugana mama ibintu twako turavugana na gipe wavyumvise gute ko telefone yari ku gutwi wanje tekana sha mama ndamuhamagara oya muhamagara unyene erega yibaza ko wamugaye kane ahubwo ukuntu mbona bikubabaje iyo wari kuyitaba wowe ngira niho vyakukunezera gose nkamwitaba kandi atarije yahamagaye none mbekanye hajya nturabona ko Etana kwitayeho wewe iyi ni ya nyuma y'umunsi ngo mama ndagusavye ureke kuntenza Jean jewe aranyitayeho mubiki muyenzira nsigurira ndagusavye akagutelefona wewe wibaza ko bisanzwe mbivyo bintu biguca mu mutwe wewe nibiki je sindanagutahura buryo ego mu telefone gusa nahave yibaza ko wamwirengagije kandi ubibona mama nakubwiye jewe ntawe telefone unyene ndaza kumutelefona no hanyuma nta nzira ikirasha nta cihuta none ndakubaza kumuhamagara bigusaba iki wewe urazi neza ko Etana ari umwana w'umugenzi wawe mama ndabizi nakubwiye ndabizi kandi ndaza kumutelefona hanyuma mugabo sinumva ikintu cotuma nihuta ubunyene utagize ngo ndamutelefone icihuta no kumara amasaha n'amasaha uyayatana ko gahungu ngo ni gipe sha ibi bintu ubwo bizokoroha mu kurindira kumenya ingene bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega mwumvirije ikiyago ca gipe na se wiwe n'ikihe cigwa mukuyemwo
intererano z'uno musi tuzihere kuri Gakima Anne Marie ava itangara mu ntara ya Ngozi. Yagize ati numvirije ikiyago ca Gipe na se wiwe icigwa nkuyemwo nuko se wa Gipe yaramaze kunyengetegwa n'amacakubiri y'amoko, atabona ko badasangiye umugwi yari nk'abamenje imbere yiwe, atariko ku butwari n'ubwira Gipe afise nagerageze kwereka umuvyeyi wiwe ko yova muri kahise ahubwo ko bokubaka rusange isanganira abaseruko n'abarengero. Ati Gipe nagerageze kumwereka ko ibihe vyo kwicamwo ibice by'abanyarusanga arivyo vyatumye iterambere ryaho ndetse n'irya usine ridatera imbere. Ati ni nkuko yari kumubwira ati papa ibihe vyo guhemukira rusange yacu vyaraheze, ati ubu ni igihe cyo kubaho mu mahoro, ati vyabaye turekane navyo, ati kuko nitwagumuko naho tuzoba dutandukaniye na wa mwibutso uvuga ngo ati ubutemu bwiwe bamutiza umuhoro. Vincent Harerimana avuka mu ntara ya Ruyigi muri komine Nyabitsinda ku mutumba wa Kirungu, akaba yiga muri kaminuza y'u Burundi muri campus Kiriri. Yagize ati mu kiyago ca Gipe na se wiwe ati inyigisho irimo bwa mbere nuko Gipe yomera magabo gutyo ubutwara afise kubwo gukorera izine ku mugaragaro atawe arenganije kandi ngo akumire yogumana. Ati narijya tubona ko se wiwe ashaka kwivanga no kujyanisha abanyamitahe ngo nuko badasangiye umugwi. Ati gutyo Gipe nabone ko niyihenda agatwarwa n'ibihendo bya se wiwe kuko hamwe vyo yo kuhenda akamurekerana akivanga mu bikorwa vyiwe vya izine aragenda nta kabuza. Ati ndakeje cyane ubutwari bwa Gipe, ati kandi nongera nkeza abantu bose bameze nka Gipe ivyo bashinzwe, ati kwamana ntajyo bitwararika ivyo bashinzwe mu gutunganiriza bose atawukumiriwe. Ati ndongera nkanegura cyane se wa Gipe n'abameze nkawe, ati kwikubita agaci bakareka kwama bazingamitswe no gukora ikibi hamwe n'amacakubiri no kwinubana ngo nuko mudasangiye umugwi. Ati nibabone neza ko tudashize hamwe mu vyo dukora ko tuzokwama mu njyane za misi yose, ati gutyo bikazotuma n'ivyo tuba turiko turakora bitwagwa n'abasuma. Theoneste Iranezereje ava mu ntara ya Mwaro muri komine Rusaka mu kumutumba wa Namande. Yagize ati icigwa dukuye mu kiyago ca Gipe na se wiwe ati nk'uwashinzwe imbere ngo aserukira abandi mu gufata ingingo yoharanira inyungu ya bose atakuvangura. Ati kindi abantu bameze nka se wa Gipe barakwiye kuva ibuzimu bakaja ibuntu bakavavanura n'agatima k'amacakubiri. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri biri kumana Gedeon avuka mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi. Uno musi akaba aherereye muri kaminuza y'u Burundi muri campus Kamenge. Yagize ati mu vy'ukuri ikiyago ca Gipe na se wiwe cigwa muntu yokuramwo nuko Gipe ari umugabo w'ijunja n'ijambo, ati kuko wewe aharanira amahoro n'umutekano, ati ntakeneye kumvira amabwire ya se wiwe, ati kuko se wiwe ari umunyamacakubiri. Ati nico gituma mu gihe dufise abavyeyi nka papa wa Gipe tudakwiye kubumviriza, ati ahubwo bidukora ibishoboka byose tubahindure baje mu murongo gutyo iterambere n'amahoro bisasagare. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha. Ubu naho ni bamwe twasomera akabazo ku gice muheje gukurikirana. Akabazo naka gakurikira: mbega biratahuritse ko Rudagara yobura akazi kuri izine itwagwa na mwene wabo Gipe? Sigura. Ndasubiramwo: mbega biratahuritse ko Rudagara yobura akazi kuri izine itwagwa na mwene wabo Gipe? Sigura. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya numero ariyo 61 ubusa 9 eka nabo bo wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp nutwandikire kuri numero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cagice cyo 847 muri rwa rukurikirana rw'igikino murikira ukuri. Murakoze naho utaha. Cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.